dusome imirongo imwe imwe yo muri Zaburi 44, Zaburi 44 imirongo ya nyuma, ndatangurana n'umurongo wa 24. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Niki gituma upfuka mu nyonga hawe ukibagira amarushwa yacu no guhahazwa kwacu. Umurongo wa 22 umurongo wa 25, kuko ubugingo bwacu bwunamitswe bugashika umukungugu, inda yacu yamatanye n'ivu. Umurongo wa 26, kura hasi udutabare, uducungure kubw'imbabazi zawe. Umwami ashobore guhezagira aya majambo mu buryo budasanzwe. Turabizi yuko muri Zaburi hari amasengesho amwe yavuzwe akandikwa akavugwa na Mwemu guhera mu bwina bw'umutima. Hano haravuzwe ngo ikangure, murongo 23, ibambure mwami niki kigusinzirije. Turabizi yuko ucunga Isirayeli, uwurinda Isirayeli ntasinzira kandi ntahunyiza. Imana nikeneye kwikangura ubwa mbere. Imana kwanza ntishobora no gusinzira, ariko ubu Munyezaburi yari ari mu mubabaro ukomeye, hanyuma avuga mu mubabaro wiwe awubwira Imana. Ndiyumvira yuko turatahura neza nkina ya majambo. Hanyuma tukavuga tuti, mwami haguruka uramvura ikiganza cyawe cy'ubushobozi, kora ibitangaza bikomeye, ukore n'ibimenyetso, ishingire intahe nk'uko wari muzima uhoraho ejo hahise, uyu munsi n'ibihe byose bidashira. Kanguka, ikangure, kubera iki niki kigusinzirije? Kandi umwami nawe arishura akishura ati, sinsinziriye ahubwo ndi ucunga Isirayeli, sinsinzira kandi simpunyiza. Umwami aradusemerera jewe nawe ngo dukanguke, ngo twibuke ibyo yakoze, ibyo yadukoreye, et de lui faire une confiance nouvelle et totale. No kumugirira icizere gishasha kandi cuzuye, tukamugirira icizere mu buryo bushasha kandi mu buryo bwuzuye. Murongo wa 24, niki gituma upfuka mu nyonga hawe? Imana irumva, Imana irabona, ariko ntiyishura igihe tubishaka, ariko yishura igihe bishakiye. Ikintu kimwe kizwi neza nuko nta na rimwe yigera icererwa. Kuri twebwe rimwe na rimwe bishobora gusa nkaho bigasa nkaho menga harengeranye, ariko ku Mana misi yose waba ari wo mwanya mwiza. Nico gituma uyu munsi turashaka kuvuga ibyizigiro byacu dufitiye umwami mu buryo by'ukuri bushasha. Hanyuma tukavuga tuti, oh Mana, turizera ibyo wavuze, ni kuvuga ngo sinzigera ndaguheba, ngo nzobana namwe canke ego nzobana namwe imisi yose gushitsa ku iherezo ry'isi. Ubu twageze ku iherezo ry'ibihe, kandi dufise icipfuzo cyo nkuko ku ntango umwami nuko
tout à fait vivant et yoba ari muzima akaba ari hagati mu bwoko bwiwe kubwo ijambo ryiwe à cause de son no kubwo saint nom. kubwo izina ryiwe ryera. Verset 27. umurongo wa 26 kura hasi udutabare. umurongo wa 26 uducungure kubw'imbabazi zawe. Que Dieu Imana puisse nous ishobore montrer cet après-midi kutwereka kuno muhingamo et nous le faire grandir. kandi Ce que signifie ibikuze ico bisiguye d'avoir reçu la grâce. ukuba twarose ubuntu bw'Imana tugacungurwa, dushobore kuba nk'abacunguwe, kubona tuve mu gucungurwa mu buryo bwuzuye, mu buryo bushasha ku muco w'Imana. Que ceux qui ont reçu grâce Nk'abaronse ubuntu reconnaître twategerezwa kumenya bice ku buntu bw'Imana ico ivyo bisiguye kuba twararonse ubwo buntu bw'Imana. verset 27. Umurongo wa 26 kura hasi udutabare kandi uducungure kubwo imbabazi zawe. Ensemble, Twese hamwe ubu rero turagiye gusaba n'imitima yacu yose, dusabe Imana de nous kugira ngo iduhezagire et de nous. kandi ituvugishe kuno muhingamo. Nous nous levons pour ça. Turahaguruka ku bw'ibyo. Père Céleste, Data uri mu ijuru, nous venons en ta présence turaje imbere yawe dans le nom précieux et saint de mu izina ry'igiciro kandi ryera rya Yesu, munsi yo gucucagirwa kw'amaraso y'umwagazi a coulé sur la croix. ayatembye ku musaraba i Golgotha. Mwami, Nous sommes réunis ici en ton dukoraniye hano mu izina ryawe pour écouter, kugira ngo twumvirize ijambo ryawe, nous soumettre à la discipline et à la tugamburukire indero n'uburongozi bwa mpwemu yera wawe, demander kandi tugusabe nous kugira ngo utuvugishe, d'agir en nous ukorere muri twebwe, kandi udutegure pour le jour kubwo du retour, umunsi wo kugaruka wa Yesu Kristo. qu'il se produise pendant ce service divin, Muri kino gikorwa c'Imana hashobore kubamo ikintu qui produise des fruits, kiza kugira ivyamwa bihoraho. O Mana, fruits pour l'éternité. ivyamwa byo mu bihe bidashira. O ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe bugaragare mu buryo bushasha. Nous te demandons Turagusavye de bénir ngo cette heure. uhezagire iyi saha, Nous nous plaçons tous, twishize twese, tout ce service kandi n'igikorwa cose c'Imana tugishize sous la couverture de ton munsi y'igitwikirizo c'amaraso yawe, kandi dusabye ngo par ton Saint-Esprit. turongogwe na mpwemu wawe yera. Mwami, Reste avec nous, gumana natwe, car le soir kuko umugoroba washitse, ijoro ryaje, kandi umunsi w'ubuntu utanguye kuhera. Utuvugishe mu buryo bwumvikana kandi bugaragara gusumba uko wabikoze. Ukore mu bwina fondamentalement kandi mu buryo bwimbitse gusumba uko byarabaye gushika ubu. Mwami, ijambo ryawe na mpwemu wawe bishobore kwinjira mu bwina, byinjire intime de notre mu bwina bw'ubugingo bwacu. Mwami, te croyons et nous turakwizera kandi tukugira icizera mu izina rya Yesu. Amen, amen. remercier soit le Seigneur Hashimigwe Umwami yuko twizera, et savons que tukaba tuzi yuko byose birashoboka parce que Jésus kubera yuko Yesu ari hano. il a fait la promesse Yatanze isezerano kandi niho ari kugira ngo arigumye, kuko à sa part. ni umwizigirwa ku ijambo ryiwe. Il dit lui-même Aravuga wenyine ubwo akavuga ngo ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje yo ntazigera arenga avaho. nous voyons Turabona
yuko ijambo ry'Imana rirasohoza mu buryo bwose bushoboka. Uyu munsi turagiye mu ncamake kuvuga ku bintu bigenda birashika bica hirya n'ino yacu, ibintu tudashobora kuguma tumeze nk'aho umenga ntacyo bidukozeko, kuko bifise umugabane mu gusohoza kw'ibyanditswe byera. Ndashaka gutangurana no gusoma umurongo wa 12 wo mu gice cya 17, ni mu muhanuzi Yesaya 17 umurongo wa 12. Yesaya 17 umurongo wa 12: ewe wagwamo rw'amahanga menshi abomborana nk'ukubomborana kw'ikiyaga, no gusuma kw'amoko asuma, nk'ugusuma kw'amazi asitanisha. Umurongo wa 13: amoko azosuma nk'ugusuma kw'amazi menshi, ariko Imana izoyakankamira, nayo azohungira kure nk'ibishingwe byo ku misozi iyo bijanwa n'umuyaga, nk'ifurufumbi y'umukungugu iri imbere y'igihuhuta. Umurongo wa 14: ku mugoroba haba gucika ivutu, maze bugira buce bakaba batakiriho. Uwo niwo mugabane w'abatunyaga, kandi niyo ngero y'abatwambura. Nashaka na cyane gushimika ku kuba yuko amahanga ahungabanye nk'ikiyaga, arabomboranye, kandi imipfunda iguma iduga hejuru. Nimba dusomye tugasoma mu byesho Yohana, na cyane tugasoma igice cya 13, igikoko gisohoka kikava mu kiyaga. Ntidushaka kwinjira mu idonido ry'ibyo, ariko ubwoko bw'inosi bugereranywa n'ikiyaga. Abantu bano kwese tubaye mu gihe gikomeye, igihe kigufi, ariko gifise ico kimaze mu buryo bukomeye mu bijanye n'inkuru y'ivyano ku isi, ku bijanye n'ishengero naryo, no ku bijanye n'amoko y'Abisirayeli. Muri ico kiyaga c'abantu babomborana, bahungabanye, ntihazobaho ugutekana igihe cyose Imana itazobiremye uwo mutekano, kandi ntihazobaho amahoro igihe cyose Imana ubwayo ariyo mahoro yacu itazoba imaze kugarukana ubwami bw'amahoro. Hariho imigwi y'ibintu bagira nk'aho menga bisa n'ibintu by'amahoro, mbere bagafata cyanditswe kiri muri Yesaya igice cya 2, ijambo baba bafise bafatira ko bavuga ngo inkota zihinduke amasuka. Ibintu inyuma y'ibintu nk'ibyo hagaragara abantu bashaka kugaragaza amahoro, nabo ubwabo badafitaniye amahoro n'Imana. Ibintu byose bivyutse bitavuye ku Mana biba bigenewe kunanigwa, mbere naho baba bafise ibyo bagambiriye byiza bishoboka byo mu isi yose. Turasoma hano, tugasoma ngo amahanga arabomboranye, ngo ugwa mu mahanga menshi abomborana nk'ukubomborana kw'ikiyaga. Je asishobora kwibuza hano kuvuga ibi bikurikira. Turi muri kino gihugu ciza cyane cyane ku isi. Twebwe ntidukikijwe n'amazi, ariko twe dukikijwe n'imisozi. Ariko abantu boba bamaze kujabuka ikiyaga, bakajabuka inkibahari Atlantika,
hanyuma bakaba barumvise ukuntu kubomborana no gusuma ingene bishobora kumvikana, barashobora kugira icyo babyibazako. Benshi muri mwebwe nta nkeka ari icumviro kibaburikira, ariko kidafise ibintu byinshi kibabwira. Ugubomborana kw'ikiyaga ni induru, ni ugwamo, ni kubomborana, ni ugwamo rumena amatwi udashobora kwihanganira igihe kirekire, kiretse nyine uri umuntu wamaze kubimenyera. Rero bisa nkaho yuko ariko bimeze, uko bimara igihe kirekire niko imipfunda igenda, ibihusi bigenda biba byinshi, niko abantu bahungabana, niko ibintu bihungabana, niko n'imipfunda igenda ikubita iduga hejuru. Jake inkorako ikinkoze ko bidasanzwe ni ubwoko bw'Abisirayeli, turi dufatanye bikomeye n'ubwo bwoko. Hanyuma igihe twiyumvira yuko ngo bategerezwa gusubiza agataka ako baronse bigoye, ako bashoboye gushikira hamenetse amaraso menshi, ngo hanyuma ngo bategerezwa ngo kuyatanga kubwo amasezerano ngo ya Ken David. Ivyo biragumye cyane, biragoye. Ariko nashaka kubereka mu ncamake, kubera yuko nazanye ibinyamakuru bibiri by'Abanyamerika, yuko ako gace ntikari mu mugabane w'isi y'isezerano. Nimba reka atari mu mugabane mu gihugu cy'isezerano, aho rero ugusubizwa kw'ibyo ntibyari kuba biteje ibibazo byinshi. Imana yashatse gukora ku buryo bw'uko imipaka imera nk'uko nyene Imana yayishinze ikayandika mu majambo yayo. Hano fise ikarata imbere yanje, ntankeka murashobora kuyibona, murashobora kubona muri ngaho. Hano hari ikiyaga gitukura, uko kiduga hano, hanyuma akaba uruzi Yorodani, hakaba ikiyaga cy'Igalilaya, hakaba Yorodani, hakaba na Isirayeli. Hanyuma ako gace niko kazosubizwa. Ndabasabye ni murabe, igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwahunga buja muri Egiputa, buva muri Egiputa buja mu gihugu ca Kanani, ntibaciye muri uwo muyoboro wo muri Suwezi, baciye muri ako gace kugira ngo uko bigaragara mu burengerazuba bwa Yorodani, ahubwo aho guca ngaho baciye mu kiyaga gitukura. Hanyuma baduga hano, baraduga hanyuma baja ku ruhande, baja mu burasirazuba rwa Yorodani, baja mu gihugu c'isezerano. Hasigara gusa aho hasigara imiryango ibiri n'igice, n'umuryango wa Gadi n'umuryango wa Rubeni, hamwe n'umuryango w'igice cy'umuryango wa Manase. Abo nibo babaye mu gice cya hakuno ya Yorodani. Ariko imbere rero muri bwo, imbere nta kibi mu buryo butumbereye bigaragara, nubwo bigoye. Ibintu je binkorako bikambabaza mu byafashwe bya kabiri, ni aya mafoto atatu Yerusalemu, hamwe bagaragaza abisilamu bararambaraye hasi, amaso bayarabishije impaka, bariko barasenga. Hanyuma iyindi foto ikerekana abayuda bari ku musozi, ku gihome cyo kurirako, ari bahagaze bariko barasenga. Hanyuma ifoto ya gatatu ikagaragaza bekana inzira imanuka iva mu kigwa ca Herodi, ibarabara umwami wacu yamanutse igihe yariko agenda aja igorogota, inyuma yuko yaramaze gutsindishwa. Ayo madini atatu yose yakoraniye mu gisagara kimwe, bose basaba
ngo basenga Imana imwe. La seule question est Ikibazo kimwe ni iki: ninde Imana ishobora kwishurira mu bwo buryo bumwe? Igihe dusomye ibinyamakuru nk'ibi hanyuma tukaba dushobora gusoma tukabasoma gatonyi hano, ariko iyo tubyinjiyemwo gatonyi twiga gusa gushimira ubuntu bw'Imana, guhimbaza ubuntu bw'Imana ubwo twahawe, yuko dushobora mwa bino bihe bya nyuma tugashobora gutondeka mu buryo bwa Bibiliya ibintu byose Imana ikora nk'uko ijambo ryayo riri, hanyuma tugashobora kuvuga tutego ibyo ku by'Imana byose ikora. Murabizi, twoshobora hano kugaragaza n'ayandi mashusho muri ako gace ko mu gisagara cya Yerusalemu. Ifoto yafatiwe mu bumanuko bwo mu burasirazuba ufatiye ku musozi wa Erayoni. Ubonayo iriya dome ya kiriya gitandara kuri ukabonaho uriya musozi aho Aburahamu yagomba atangire Isaka. Hanyuma ku rundi ruhande hakaba hari umusigiti wa Aksa, aho abamizirima abisilamu basengera ngo ahera habo hagatatu. Hanyuma hakacaba agasongero k'urusengero hamwe umugwanizi yajanye umwami wacu akamubwira ngo ikorere hasi. Rero ntihaba ari kure y'ikiyaya ca Kedroni, mbere bimanukira mu kiyaya ca Kedroni hariya hasi. Hanyuma umusozi Erayoni ukaba mu rundi ruhande. Rero amadini atatu akomeye ngo asengera mu gisagara kimwe. Imwe ryose risenga uko rishaka, ariko ndababwira uyu munsi Imana ntizokora ibyo abisilamu bayisabye. Ibyo abisilamu bayisabye nizokora, ibyo abayuda bayikoze nizokora, ibyo abakristo bayisabye, kuko bose basenga mu buryo canke ubundi basenga mu buryo bwo kwikunda. Ariko nshaka kubabwira ikintu kimwe: Imana izokora ibintu yo nyine yagenye gukora, kandi twamaze gushika hagati na hagati muri ico gikorwa c'Imana tutanabibona kumbure umwe wese giti ciwe, ariko nkuko nyine ibintu bishobora guhinduka byihuse tutanabibonye. Ninde yari yaravuze ibintu byo muri Sarajevo ku bijanye n'intambara ya mbere y'isi? Ninde yari yaravuze ibya Munich canke ngo avuge amasezerano y'Munich ayatumye haba intambara ya kabiri y'isi yose? Ubu rero ninde aza kuvuga ibi bintu? Ukazona ibintu ubwo nyine ibintu birashitse, kandi ntituzi igikurikira mu buryo ubu canke ubundi, canke ibintu bishobora kuba bikurikiye. Hanyuma iyo ndavyumvire ko ibintu nk'ivyo uko bigaragara inyuma, uguhitamwo kwa Adolphe wa nyuma uteye ubwoba, ibyo yahisemo nk'aho umenga arabyemezwa, havuyemo iki? Bamwe baravuga, jewe nabajije ku giti canje mbaza Mwene Data Branham, ndamubaza ivyari vyarabaye, hanyuma arambwira ijambo kurindi, arambwira ati Mwene Data Frank, Imana ntizobaza bijya bintu igihugu cose, ahubwo izobibaza nyene ababikoze, abo nyene babibazwa babikoze. Umuntu afise bake bamukikije impande yiwe agashobora kuba abazwa ibintu by'abamiliyoni 55 abantu mu buryo bwihuse bapfuye mu buryo bucanka ubundi. Rero ibyo ni ibintu bigenda by'ibise bigenda birakubita iyi si. Rero ntidufise umwanya umwe munsi, ariko turashaka guca mu byahishuriwe Yohana mu buryo bwimbitse kugira ngo
twerekane iyo ibintu bishigwa n'ingene bitera imbere n'iyo bigeze dufatiye ku buhanuzi bwa Bibiliya. Birakenewe cyane, ni byangombwa yuko tutaba abizera gusa, ahubwo tukaba dufise amerekezo yo mu buryo bw'impwemu. Murabizi iyo abantu bakoraniye hano haba hariho ibintu by'ibibazo bihari mu manama bisaba ko bihuta. Rero natwe turi nk'abana b'Imana twamenye yuko hari ibyihutirwa mu buryo bw'impwemu. Ni mu buryo ndabishaka navuze ijambo ngo bisa nkaho, kuko sindabizi neza nimba jewe cyangwa twebwe twese twoba twaratahuye mu burebure ubwina ugukomera kw'ibintu ubaho bigeze. Kubw'ubuntu bw'Imana yacu twaronse gutahura biciye ku guhishurirwa kw'ijambo ry'ubuhanuzi, kandi biciye no ku bukozi rukumbi bwa Mwene Data Branham, ku nkuru y'agakiza hamwe no ku byo Imana ikora ubu. Ariko nubwo biri uko, birashobora gushika yuko tuba twabyumvise hanyuma tugasora tukabyumva hanyuma ibyo bikatubera ibintu bisanzwe bya minsi yose, nibibe bikidukora mu bwira bw'imitima yacu, hanyuma tukabireka bikarengana, ariko tukabigira ko ubumenyi mu buryo buri ngaho. Bakundwa, iherezo ry'ibintu byose riri hafi. Hanyuma abanegura bashobora kuvuga ngo ibyo Petero yabyanditse kera ngo mu cete ciwe ca kabiri muri Petero wa mbere ca 4 umurongo w'endwe, hanyuma imyaka ishika 2000 iramaze kuwera kandi nta kintu na kimwe kirashika. Haranditswe muri Petero wa mbere 4 igice c'indwi, haravugwa ngo iherezo rya byose riri hafi. Umero wa byose uri hafi, nuko ntimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga, ariko ngo ikiruta byose mukobye mu gukundana, kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Mwemu w'Imana yanditse aciye mu ntumwa no mu bahanuzi bo mu Isezerano Rishasha, yandika ibintu byose byari bigiye kuzoba mu gihe c'ubuntu, nibyo gushika ku iherezo, gushika mbere n'indani mu bwami bw'imyagihumbi, gushika no ku rubanza mbere y'intebe yera. Byose byaranditswe, ariko bisohoza mu mwanya ushinze neza uwo Imana yamaze gushingira ibyo. Iryo jambo kiriya gihe kera byari muri kazoza ka kure, ariko ubu bibaye kobo. Iherezo umuhero wa byose uri hafi. Nta gihe cyo guteba kandi nta naho guhungira. Ibyo bizova ari intambara ku yindi, ari kwigaranzura ukukundi, ari umubabaro ukurikira uyundi, kandi nemba rero hano byoroshe gatonye bizosubira biturikira ahandi. Kandi nk'uko twasomye, amoko arabomborana nk'amazi menshi ingene abomborana, ariko umwami arabakankamira, hanyuma bo bakaba mu mibabaro, ibintu byose bikaba bihungabanye. Sindabizi nimba mwarasomye ubutumwa ubwo Mwene Data Branham avugamwo ko umwami yaremye umuyaga kugira ngo atume ubushuhe bw'izuba n'imyuka kwabyo bibe ibishobora kwihanganirwa bw'uwo muyaga ari ku bantu. Ariko aravuga ngo ariko iyo umugwanizi yinjiye muri uwo muyaga, aho rero haba igihuhusi gihungabana, igihuhusi inzu zigatembagara, ibiti bigatembagara. Imana ikora ibintu
y entre hanyuma umugwanizi akabyinjiramo un grand malheur. akaca akuramo arema ibyago bikomeye. umugwanizi si umuremyi, Imana yonyine niyo ari umuremyi, Mais il prend des ariko choses que Dieu we afata ibintu Imana yaremye et s'en hanyuma akabikoresha, transforme encore. kandi ibyo rero biracatubabaza gushika n'uyu munsi. rimwe na rimwe anakoresha abizera. Et c'est la chose la plus icyo rero ni ikintu cya mbere kibabaje gusumba ibindi bintu byose. iyo abaho umugwanizi yogumye azunguriza agahungabanya ikiyaga gusa, aha rero ntabikore. Mais s'il fait gronder les tempêtes, ariko iyo ahungabanishije ibihusi, ibyo byose ntacyo bivuze gushika ubu twarahoze turabyikingira. ariko s'il abuse des croyants, iyo ariko yonona abizera, et là encore, je choisis ce mot, aho rero mpisemo iryo jambo ndabigambiriye. abuse. konona abizera, ibyo birababaza. abana b'Imana bagenewe guhezagirwa, hanyuma bagakoreshwa n'Imana, hama bagacikira umugisha abandi. Et c'est à cela kandi rero nibyo, aho niho dutegereza kuguma tugabira mu buryo buhoraho, kugira ngo tubandanye kuba dukoreshwa n'Imana ubwayo, duhezagirwa nayo, avec lui et sa parole tugahezagirwa nayo n'ijambo ryayo entre nous, hagati muri twebwe, ku buryo bw'uko harmoniser ibintu byose biba bihujwe n'Imana, hanyuma bigahuza hagati muri twebwe, kugira ngo dushobore ishobore sa kwishimagiza yemeze n'ijambo ryayo. none Cela nous servirait-il? byotumarira iki Ce qui se passe en Israël. kuba turiko turabona ibintu biba muri Isirayeli n'ibintu biba mu mahanga, Et il y en a bien hanyuma hariho bamwe lisent la parole basoma ijambo ry'ubuhanuzi, à force de hanyuma ils peuvent uko bagenda bakarondera bagashobora prêter certaines choses. kubona ibintu bimwe bimwe, ariko Ce que Dieu ico Imana donnait en temps, yaduhaye twebwe nk'ubwoko bwayo, ils ne l'entendent pas. ntibabyumva, ntibabishaka, ahubwo barabyanka. L'homme qui est né de Dieu, umuntu yabyawe n'Imana yumviriza ijambo ry'Imana, il accepte akemera tout ce que Dieu lui donne, ibintu byose Imana imuhaye, kandi ce que Dieu dit. yumva ibyo Imana ivuga. Les personnes qui veulent interpréter, abantu bashaka gusobanura ibintu byose, qui peuvent, pardon, interpréter abantu bashaka gusobanura ibintu byose bisigaye, ariko ntibabe abakira ibyo Imana ishaka kubaha, baba basa auxquels le Seigneur nabo umwami yigeze kubwira kiriya gihe kera, arababwira ngo mushobora gusobanura mugasigura ikirere gisa, mukamenya nimba hazoba imvura cyangwa hazoba hari ikirere cyiza, ariko ntimutahura ibimenyetso by'ibihe. Matayo 16:3. umwami signe des temps, avuga ibimenyetso by'ibihe, akavuga ngo igihe muzobona ibyo bintu byose, quand vous verrez toutes ces igihe muzobona ibyo bintu byose bitanguye gushika, muraramure imitwe yanyu, muzi yuko ugucungurwa kwanyu est proche. kuri hafi. Luc 21, verset Luka 21:28. ibintu byose bifise intango kandi bifise n'iherezo. Iherezo ry'ibihe rifise intango, kandi iherezo ry'ibihe rifise n'iherezo nyene ryaryo. Igihe cy'ubuntu cyaratanguye et il kandi finira aussi. kizonahera. Nous savons Turabizi sur la base de la dufatiye ku ijambo ry'Imana tout ingene byose bizorangira. Munyemerere nshimike irindi rimwe, nshimike kuri kino gice cya 17 cyo mu muhanuzi Yesaya, na cyane ku bintu ku byanditswe ku murongo wa 14 au temps du soir. ngo ku mugoroba Terreur. haba gucika ivutu. Mu Gifaransa ngo hazoba gucika ivutu, Avant le matin, ngo maze bugira buce ils sont perdus. bakaba batakiriho. Quel est le sort de ceux? Uwo niwo mugabane w'abatunyaga, Quel est le sort? kandi niyo ngero y'abatwambura. Ouvrons Reka twugurure muri Yesaya 21, hanyuma dusome hano umurongo wa 11. Muri Yesaya 21 umurongo wa 11, imburi
sentinelle yo kuri Duma est-il dans la nuit? hari umamagara ari Seyiri ati yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe Est-il dans la nuit? yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe Réponds. wa mushibamyi aramwishura Matin vient, ati bugira buce mais il fait encore nuit. kandi bwongere bwire Ça va plus. nimwagomba kubaza mubaze Une autre fois, muhindukire demandez. muze Cette dernière partie de la parole, aka gace ka nyuma k'ijambo gafatira kuri twebwe dans ce temps. muri kino gihe Sentinelle, mushibamyi qu'est-il dans la nuit? mushibamyi ijoro rigeze Je pense ici au aha ndiyumvira rero ku gisomwa c'ubutumwa Branham a dit ibyo mwene data Branham yatanze itariki 30 mu kwa 12 mu 1962 cette parole yafashe iri jambo thème. arifata nk'icigwa nk'igisomwa ciwe ati mushibamyi mbega ijoro rigeze he Donné à cette hanyuma atanga muri ibi byose abiha ijambo ngo mbega ni gihe ki turazi ibintu byabaye guhera ico gihe Je me réfère aho ndiko mfatira à la fin décembre ku iherezo ryo mu kwa 12 mu 1962 hanyuma mu kwa kabiri il y a eu cette chose habaye ico kintu gikomeye gihambaye yarabwiwe ngo subira i Jeffersonville kuko ukugurwa kw'imatanije ndwi bigiye gusohoza sentinelle. mushibamyi Est-il ijoro rigeze hehe si vous voulez en savoir, nimwaba mushaka kumenya revenez une autre fois. mwagomba kubaza canke kumenya mu gifaransa mugende mubaze muhindukire muze turashaka kumenya ibirushirije Nous voulons savoir turashaka kumenya ibyo ari byo kandi nico gituma ntidukorana kandi ntitwibaza twebwe bwacu cyangwa ngo tubaze abandi ahubwo tubaza Imana kandi Imana nayo ikaduha inyishu reka nubake mvuge et nous kandi déjà ko yamaze kuyiduha elle est prête. iriteguwe Nous pouvons être de ceux qui dushobora kuba muri abo bazi ko ijoro ryaje yuko igihe cy'umugoroba caje kandi mu gihe cy'umugoroba haranditswe ngo tombera. ngo hazoba ugucika ivutu ijambo iryo mwene data Branham yakunze kuvuga ko yiyumvira ko riva muri Yesaya muri Zekariya 14 ngo mu gihe cy'umugoroba hazokwaka umuco nankeka twese ibyo twarabibonye neza mu mvugo aho nyine risangwa ni kuvuga ni ibintu ku bijyanye na Isirayeli hamwe n'iby'urusengero n'ibintu bigiye gushika ariko umuhanuzi we yabonye biciye muri mwemu mu ijambo ry'ubuhanuzi abona ibiba inyuma abona n'ibigenda biraba biba kuri Yerusalemu abonamwo no guhishurirwa kw'ishengero rigarukanwa ugushaka kw'ishengero rigarukanwa ibintu byose bikagarukanwa kugira ngo Imana ishobore kwigaragaza kandi yatanze uguhishurirwa kubwo buntu ninde muri twebwe yari kubahuka ngo agafate uwo murongo gusa wo mu muhanuzi Zekariya hanyuma ashobora kuwufatisha awufatishirize ku gihe ca nyuma c'ishengero hanyuma ngo awutangaze nko gusoza kw'ibyanditswe byera muri kino gihe hari hakwiye ko haba umuhanuzi arungitswe kandi yemejwe n'Imana kugira ngo ashobore kuduza agaragaze ahabonekana neza yerekane buriya buhanuzi bw'isezerano rya kera hanyuma akwegerere ubwoko bw'Imana kuraba ijambo ry'ubuhanuzi buri muvugabutumwa wese arashobora kuvuga amajambo menshi mbere akabyura n'ibinezaneza mu bantu ariko bizogenda gute igihe ibinezaneza bya nyuma byo mu makoraniro ya nyuma bizaba biguye hasi hanyuma igitondo gihoraho kigashika hanyuma igihe kibe kigihari
Alors, mbega abantu bizogenda gute abo bahagije gusa no kugira ibineza neza ariko ntibumvirize ijwi ry'Imana dans ce temps, muri kino gihe croyez-moi, mubyizere toutes les choses, ibintu byose Imana ikora sens et un but, bifise icyo bisigura kandi bifise icyo bitumbereye. certaines choses Birakwiye ko absolument ari birashoboka ko dukora ibintu bidafise ikintu na kimwe bimaze, atagira kimwe bishobora gushiramwo, mbere bishobora kuba ari ubusazi, ari ubupfu. mais tout ce que Dieu Ariko ibintu byose Imana ikora est bien fait. biba bikoze neza, Cela a un kandi ibyo biba bifise icyo bisiguye, biba bifise icyo bitumbereye. Nyene ibyo ntibiraba ishengero la partie kandi n'igice cy'umugambi w'agakiza, aho ubu dushobora kuba kubwo buntu avoir yuko dushobora kugira amaso asize, briller les oreilles, tukugurura amatwi, le cœur, tukugurura n'umutima kugira ngo twumvirize ce que l'esprit icyo mwemu abwira amashengero. et nous savons Kandi turabizi yuko mwemu yavuze avugira mu bahanuzi, kuko haranditswe hakavuga ngo bahumekirwa na mwemu w'Imana bakavuga bari ku ruhande rw'Imana. Dieu Imana a parlé par des lèvres humaines. yavugira mu minwa y'abantu, hanyuma ikandika umugambi wayo w'agakiza, ikawandika mu ijambo ryayo. kubera ko tubaye mu gihe rero cy'ubuhanuzi, Cet âge se distingue iki gihe kiritandukanya n'ibindi bihe byose byaba byarabayeho. et cela la plupart Kandi ibyo abantu benshi rero ibyo ntibashobora kubitahura. Kiriya gihe kera, mu gihe Yohana umubatizi yaseruka, abanyabwenge b'ibyanditswe bose bashobora kuvuga ngo Mose yarose ugushobora kuva ku Mana, ngo nguru urusengero, ngiye ikibanza cera, ngaha hera, ngaha mu rugo, soba muri Mose. Ibintu byose dukora neza neza bihuje n'ibyo Imana yavuze. d'après la lettre. Ku bisa n'inyuguti byose niko byari bihuje neza cyane. Ariko Une nouvelle époque hashyitse igihe gishasha cyari gitanguye, inkuru y'agakiza yari itanguye kuja mu ngiro. Ubuhanuzi bwavuzwe n'umuhanuzi Yesaya 40:3 hamwe n'umuhanuzi Marake 3 verset 1 umurongo wa mbere, ibyo byari bitanguye gucika ibintu by'ukuri bihari. en ce moment-là, Muri uwo mwanya ce qui était valable pour de ibyari bifise agaciro nombreuses années mu myaka myinshi iheruka byari ko bishika kuri uko gusohoza k'ubwo buhanuzi, kuko umuhanuzi Daniyeli yari yaravuze, umuhanuzi Daniyeli yari yaramaze kuvuga, aravuga ngo ibimazi bya buri munsi bizohagarikwa. Bari bakwiye kumenya yuko igihe umwagazi w'Imana waza, ibindi bimazi ko bitazoba bigifise ico bikenewe, ko mu bisanzwe ikimazi cyose cyatangwa cyashingira inahe ukuzoza k'umwagazi w'intama w'Imana. No muri uwo mwanya hari ibintu rero bishasha byari bimaze guseruka, ngo mugorore inzira z'Imana yacu, ibiri hejuru byose bicishwe bugufi, n'ibiri hasi nabyo biringanizwe biduzwe. Uko niko byavugwa yuko abantu bari bagiye kuzobona ubwiza bw'Imana. None byagenze gute? Ugusohoza kw'iryo jambo byari ngaho, kandi abanyabwenge b'ibyanditswe bo ntibabibonye uyu munsi. Kandi rero bishobora gusa nko menga biragoye cyane. Amakoraniro yose uko yari meza kose uko bishoboka, nimba ijambo risomwa rikuwe mu muhanuzi Yesaya canke rigakugwa mu wundi muhanuzi, uyu munsi amakoraniro yose, imisengere yose Imana ishobora kuba itarimwo kugira ngo
imenyekanishe ijambo ryahishuwe na mwemu wayo kugira ngo yigishe abantu. aho rero abantu biba ari iby'ubusa, kandi umwami wacu yaravuze kiriya gihe kera aravuga ngo munsengera ubusa kuko mwashinze amategeko n'ibyagezwe n'abantu hanyuma mugasozuguza ijambo ry'Imana. none bimaze iki? indirimbo zimaze iki? za kantike zimaze iki? amakorare ameze neza cyane, ibyo byose bimaze iki? bikorera mu makoraniro. niba Imana idashobora kudukorera giti cyacu, none Imana yodukorera gute? ni mu kutumenyesha ijambo ryayo ryasezeranijwe, kandi no mu kutuvugisha, kandi no mu gutuma tugira umugabane mu mugambi wayo. muri rusange tukagira umugabane mu bintu byose yo yigeneye gukora kugira ngo ibikore muri ino minsi ya nyuma. sindabizi nimba bimaze kubashikira mwebwe mwese, ariko je guhera mu buto bwanje ndashobora kwibuka yuko mu mutima wanje hari kandi haracari ugutinya, haracariho ukubaha Imana no kubaha ijambo ryayo, kandi hakaba n'icipfuzo ntashobora gusigura mu mutima wanje. umwami atanga iri sezerano akavuga ngo ahigwa abashonje kandi bafise inyota byo kugururuka, kuko nibo bazohazwa. ariko nimba handitse mu byesho Yohana 3, kandi ibyo bibwirwa ishengero rya nyuma, bibwirwa igihe cya nyuma cy'ishengero, ngo uvuga mu ishengero rya nyuma ry'Laodikiya ngo ndi umutonzi, ndahaze, nta kintu na kimwe nkeneye. hanyuma caza inyishuro ry'umwami ngo uri umugogwa, wambaye ubusa, uri umukene, uri impumyi, uri gusa. uko niko Imana ibona kino gihe cy'ishengero. kandi iyo twiyumviriye kuguhishurirwa guhambaye uko Imana yahaye Mwene Data Branham, ndizigire yuko mwese mwabisomye neza. abona umugeni, amubona mu iyerekwa. ubwa mbere yabonye umugeni mwiza cyane, atakiro kimwe yagirizwa, atunganye. hanyuma habayeho n'abandi batandukanye, abandi hanyuma abo bandi bose bari bafite ibyo ugayako bose bamaze kurengana. ku iherezo haza kuba wa mugeni nyene, umwe yari yaje aza ubwa mbere, hanyuma mwemu aramubwira ati ubu rero muri kino gihe cya nyuma cy'ishengero umugeni azohamagagwa ngo asohoke nk'uko byagenze mu gihe cya mbere cy'ishengero, atagasembwa, atamarabaga, adafite icyo yagirizwa, kandi azoshigwa imbere y'Imana. ibindi bihe byo hagati na hagati ntibyari ibice, inzira z'ubuhanuzi. umwe wese yashobora gukora ibyo ashaka, ariko uyu munsi ntibigishoboka. n'imiburiburi si basi mu bwami bw'Imana. barabyita ngo bita ubwami bw'Imana ibintu byinshi bitari na gato ubwami bw'Imana. ubwami bw'Imana bisobanura yuko Imana ubwayo, umwami wacu ni umwami mu bwami bwiwe, kandi yuko ashobora guhitamwo ibitegerezwa kuba bishikayo. umurongo wa 11, yewe mushibamye ijoro rigeze, agace kabiri k'umurongo wa 11, wa mushibamye arishura ati bwira buce kandi bwongere bwire, nimwagomba kubaza mubaze, muhindukire muze. inyuma yo kugururwa kw'imatanijwe ndwi, Imana yatanze inyishu ku bibazo byose, kandi twategerezwa gutahura yuko imigenzo
credo hamwe na twanemera ne sont pas et ne seront ntibiri kandi ntibizoba ari inyishu y'Imana, ariko ni uko ibyo Imana yamenyekanishije nibyo byabaye inyishu yayo nk'Imana, kandi nibyo byabaye ntakuka yacu. uko niko umwami sous le ministère nk'uko byari mu bukozi bwa Yohana à sortir. yabahamagara gusohoka. Hanyuma ushobora kwibaza yuko Un homme uri gukurikira umuntu de l'extérieur uko bisa inyuma semblait byose byasa nk'uko niko biri 100% muri iriya minsi aho ijwi ryumvikanira hariya hafi ya Yorodani. Kumbure boshobora kuvuga yuko bose bakurikira Yohana Umubatizi, ariko mu by'ukuri bimeze gute? Mwemu w'Imana yakwegereye abo bantu, les a hanyuma amenés là-bas abazana aho ijambo ryavugirwa muri icyo gihe. muri iyo saha nta kintu na kimwe kiretse mwemu w'Imana les hommes en ce moment-là azozana abantu aho ijambo ry'Imana rivugwa, atari we gusa. Kandi voyons là l'accomplissement de ce qui aho rero tubona ugusoza ibyanditswe mu Baroma igice 5 tous ceux ngo qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. abarongorwa na mwemu w'Imana bose, Abaroma 8:14, abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Est-ce que l'Esprit de Rero mwemu w'Imana arongorera he? Arongorera aho ijambo rihushiwe na mwemu rishobora kumvikanira, kuko umuntu avutse ubwa kabiri par l'Esprit de Dieu biciye kuri mwemu w'Imana yifuza ibifungurwa byo mu buryo bw'imwemu bitanzwe mu gihe kibereye, gikwiriye kandi cyaginywe n'Imana ku bw'ubwoko bwayo. si Nimba vous voulez en savoir plus mushaka kumenya ibindi, mugaruke iyindi nshuro et hanyuma mubaze. si seulement c'est Iyaba gusa aba bahanuzi l'accomplissement bari barabonye ugusohoza k'ubuhanuzi bwabo, Bible dit ariko Bibiliya iravuga ngo barasinziriye, vu ce que basinzira batabonye ibyo Imana t'as annoncé. yari yababwiye. Hanyuma icete c'Abaheburayo kikabivuga mu ncamake Pas pu parvenir ngo à la perfection, ntibashoboye gushikira ugutunganwa rwose tutari kumwe. l'achèvement ugutunganywa rwose kw'ishengero ry'isezerano rishasha hamwe n'isezerano rya kera ryo mu isezerano rya kera par la grâce bizoba ku bw'ubuntu bw'Imana yacu igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. assiérons à la table Tuzokwicara ku ntebe y'umwami hamwe na Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi n'abera bose bo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. nous errons ensemble Tuzohimbariza hamwe ubuntu bw'Imana yacu. revenant à la parole Reka tugaruke ku ijambo dans laquelle iryo mugisse rivuga ko amahanga abomborana nk'ikiyaga. Turasoma ijambo rizwi cyane ryo muri Luka 21 hano murongo wa 25. apparaîtront des signes dans le soleil Kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, et il y aura sur la terre kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga, ngo ukwiheba mu mahanga. perplexe au bruit de la mer Bazotegekanishwa no kubomborana ku kiyaga n'imipfunda. remarquez Mubone comment ingene notre Seigneur umwami wacu hano ariko avugira mu isezerano rishasha, ariko avuga ijambo ry'ubuhanuzi iryo yari yahumekeye umuhanuzi Yesaya, kandi akarishira mu gihe cy'iherezo, akavuga ngo ku murongo wa 25 ngo kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, et sur la terre kandi no mu isi hazoba imibabaro cyangwa kwiheba mu mahanga, dans une angoisse ngo mu kubabazwa mu kwiheba bazotegekanishwa no kubomborana. Ibi ni biki? Abantu bose bafite ubwoba. grande puissance
igihugu rutura gitinya ikindi gihugu rutura, bamwe bagatera ubwoba abandi, hanyuma bikamera uko. Ariko hariho abantu hano ku isi bumvise ijambo ry'umwami ngo ntimutinye, kuko byahimbaye data kubaha ubwami bw'ubushoboto. Luka 12:32. Ntidutinya, ahubwo turambura imitwe yacu mu kwizera, mu kudakekeranya yuko gucungurwa kwacu k'umubiri kuri hafi. Birakatuba kure kunezerwa iyo habaye iminyamugigima, intambara, amapfa, n'ibyo bintu byose iyo biriko bikubita amahanga. Ibyo birakatuba kure yuko twabinezererwa. Nta muntu washaka kubinezererwa ibyo. Ariko iyo tubona yuko ijambo ry'Imana risohoza muri ibyo byose, rigasohoza mu buryo bwihuse, ku buryo bw'uko binatugora gukurikira, hanyuma basi tukaba dushobora kubibona, dushimira umwami mu bwina bw'imitima yacu, atari kubera yuko hari ikintu kibaye ahantu kanaka, ariko kubera yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya burasohoza imbere y'amaso yacu. Kandi turabizi nk'uko umwami wacu avuga ngo igihe muzobona ibintu byose mumenye yuko ibyo biri ku muryango, biri ku muryango. Hanyuma aravuga mu nyuma hano muri Luka 21 umurongo wa 26 ngo kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko ibyo by'inkomezi byo mu ijuru bizonyeganyizwa. Umurongo wa 27 niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Umurongo wa 28 ariko ibyo ntibyatangura kubaho, muze muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Dutegerezwa no gufata nkama iri jambo naryo ngo muraramike imitwe. Nshaka kubabwira yuko ukugomba kwacu kugize umugabane mu kugomba kw'Imana. Imana yamenyekanije ukugomba kwayo, ariko dutegereza kuvuga ego kuri uko kugomba kw'Imana. Dutegerezwa kuba twiteguriye kuba dushira ukugomba kwacu tukagutereka mu kugomba kw'Imana. Hanyuma umwami wacu yarabidusabye, yarabisenze, arasenga igetsemane, aravuga ngo ntikube ariko kugomba kwanje, ariko ukwawe aba ariko gukoreka. Kandi ukugomba kw'Imana kwari ugucungurwa k'umuntu, kandi ukugomba kw'Imana kwarasoje kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Muri ubwo buryo nyene gutegurwa, guhamagarwa, ugutunganywa rwose kw'ishengero umugeni biri mu kugomba kw'Imana. Rero turashobora kuba abantu bashima kubera yuko twabonye igihagararo ciza, kandi yuko dushobora gutangaza ubutumwa bwiza bwuzuye bwa Yesu Kristo, hamwe n'agakiza k'ubugingo, ukubohoka kw'imwemu, ugukira k'umubiri, muri byose ibintu byose bijana nabyo, kandi no kwizera kuri ibyo byose tukagendera mu ijambo ry'ubuhanuzi iryakaka muri kino gihe, ryakaka nk'umuco ukomeye wakakira ahantu hijimye. Petero
petero ntiyanditse ngo murafise amavanjiri ngo cenge ngo murafise ngo buriya butumwa bwo ku musozi ngo cenge murafise ibindi ariko yavuze ngo murafise buryo bushimitse ijambo ryavugishijwe ry'ubuhanuzi ryakaka nk'umuco wakira ahantu hijimye. Petero wa kabiri 1:19 mu buhanuzi bwa Bibiliya Imana yavugiyemwo imbere y'igihe ivugiramwo ibintu byose bigize umugabane mu mugambi wayo w'agakiza. Igihe cyo gusoza kiba gishitse umwami arahishura ijambo ryaginywe hanyuma igatanga umuco ku mirongo ya Bibiliya izohereza muri uwo mwanya. Ninde ashobora gushaka kubihora Mwene Data Branham? Uwo yakunze kuvuga inshuro nyinshi mbere abigira n'indirimbo, hanyuma rimwe na rimwe yaririmba ku iherezo akaririmba ngo hazoba umuco mu gihe cy'umugoroba. Ese ngene umutima wiwe w'umuhanuzi ukuntu wari wuzuye amashimwe yo gushima Imana kuba abona ayo majambo yose y'ubuhanuzi biciye kumurikirwa Imana itanga ku muco wo guhishurirwa w'Imana hamwe n'umutimanama yuko uwo muco uzokwakaka mu gihe cy'umugoroba. Kandi renda avuga uyu munsi, reka mvuge ibyo navuze imbere ya benshi mu myaka irenganye. Umuco uhari kugira ngo tuwumurikishe, tuwakishe imbere yacu. Umuntu wese yoba amaze kugendera ahantu hijimye arabizi neza yuko ukumurikirwa yuko kitaba ari ibintu biba inyuma yacu ngo umuntu ashobore no kumenwa amaso n'uwo muco, ahubwo ashobore kumurikisha uwo muco ku nzira iyo ategerezwa kujana. Ijambo ryawe niryo tara ku birenge byanje, niwo muco ku nzira yanje. Kandi ndavuga uyu munsi ni abo bose bagenda bahanze umuco bahumishwa n'uwo muco, kandi nta kintu kimwe uwo muco ubamariye, ahubwo urabononera hanyuma ukabagira nabi. Ni kugendera mu muco, ni ku mwami wacu yavuze mugendere mu muco igihe cyose umuco uri hagati muri mwebwe. Yohana 12:35. Dushobora kuvuga rero ko Imana yaduhaye umuco. Benshi baje bahanze uwo muco bawugwanya, hanyuma bahumishwa mu buryo bwuzuye. Ku ntango bagerageza kuraba ibubamfu n'uburyo mu burebure aho se bahura n'ijambo iyo rimurika umuco ukamurika biciye gushirwa kw'ijambo ry'Imana ukabamurika mu maso abo bantu, aho bawufashe hanyuma ngo bashimire Imana, hanyuma ngo bamurikishe mu nzira, ahubwo bashatse guhagarara ngo bahange uwo muco, hanyuma barahumishijwe. Ndiyumvira kuri ya mugabo wo muri Bombay mu Buhinde, yari uwasenga izuba guhera imyaka irenga 20, hanyuma acika uwahumye mu buryo bwuzuye. Hanyuma igihe Mwene Data Branham yamubwira ibyo, hanyuma akanamumenyekanisha, akanamubwira yuko yari yubatse afise abana 2 n'amazina y'abana biwe, akababwira kandi akamubwira ko yahumishijwe no kuba yasenze iryo zuba iyo myaka yose. Bariya bakuru b'amadini bose bari bahamagaje imana zabo bari ngaho, hanyuma bagumye bacecetse nk'uko nyine imana zabo zicecetse. Ariko uriya muntu w'Imana we yashobora kuvuga, yaravuze ngo sindi hano
sindi hano ku bw'izina ryanjye bwite canke ngo mu izina ry'idini kanaka, ariko naje mu izina ry'umwami Yesu Kristo, ari we yazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Hanyuma arabwira uriya mugabo ati, akira ukubona kwawe, humuka. Hanyuma uwo mugabo abonera ahumukiraho nyene. Mbega ibyo byari biki? Urashobora no kuraba umuco gushika aho umishwa, gushika aho ucika impumyi burundu, guhanza umuco. Iyo siyo ntumbero y'izuba, kandi siyo ntumbero y'umuco usanzwe yuko abantu bahumishwa, ariko biranditswe ngo yashizweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bahaguruke, abandi benshi batembagare. Ibyo byose bibiri niko biri. Bamwe bamurikiwe nawe kuko haranditswe ngo umuco nyakuri wari kuraka, kandi abantu bose binjira mu inosi bose bamurikirwa n'uwo muco. Yohana 1:9. Hanyuma arandika akavuga ngo umuco wakiye mu mwijima, ariko abantu ntibawemera, ntibawakira, kubera ko bemeye ibikorwa by'umwijima gusumba ibikorwa by'umuco. Barahumishijwe. Hanyuma igihe umwami Yesu muri Mateyo 23 yavuga ku banyabwenge b'ibyanditswe, arababwira ngo mwamumye mwe murongora izindi mpumyi. Iyo yari imvugo igumye, kuko bari bemejwe yuko ngo bamurikiwe, ngo kandi ko bafise ibintu byose n'amaboko yose. Mbega byagenze gute? Umuco waraka. Hanyuma umuhanuzi Yesaya mbega ntiyari yaravuze ngo abicaye mu gitutu c'urupfu n'ahijimye babonye umuco wakaka cyane? Mbega ntiyatubwiye umwami wacu? Mbega ntiyatubwiye? Aratubwira ngo igihugu ca Zebuloni n'icya Nefutali, igihugu cyakurya Yorodani na Galilaya y'abanyamahanga babonye umuco ukomeye. Mbega byari bikivyo? Kwari ugusoza ku buhanuzi bwa Bibiliya. Abo bose babyawe n'Imana kandi bakaba bagenewe amahirwe. Shaka kuvuga ubu rero mvuge ku bijanye no kuzuka kwa mbere, bazobona umuco wo mw'ijambo ryahishuwe ry'Imana, kandi ntibazoza babigwanya, ahubwo ntibazowugwanya, ahubwo bazogendana n'umuco intambwe ku yindi. Naho gusa dushobora kubona inzira imurikiwe. Benshi mwebwe mu batwara imodokari canke ivyuma murazi ingene bimeze ugutwarira kwibarabara, kumbure ibarabara ryaga cane iyo hijimye, hanyuma ukazobona umuntu aje afise umuco wose akabamurika mu maso. Aho rero nta kintu kinini uba ukibona, mbere n'uriya muco ari amatara y'imodoka yawe bwite. Umuco w'abandi uragumisha, kubera ko umuco ubuje uguhanze ugira ico ukorera kinini cyane kuri wewe gusumba umuco wowe ufise uri kuramurikisha. Ndiyumvira rero yuko Imana ishaka kuduha inyigisho ikomeye ku bijanye n'ibyo. Igihe umuco w'Imana uje guhura natwe, dutegerezwa kuwutahura, hanyuma tukazimya imashini yacu bwite, tukazimya ibyo twari dufise byacu, tukavuga ati oh Mana, ndeka ngendere mu muco wawe guhera ubu ndarangije hamwe n'bateri yanje hamwe n'ibintu byanje byose, reko ndakisha umuco, ndeka ngendere mu muco wawe nk'uko nawe uri mu muco. Aho rero tuba turi mu gufatanya nyabyo bamwe ku bandi. Ubwo nibwo bufatanye bwamwemo mu muco wishuwe kandi mu majambo y'Imana yo muri kino gihe. Abantu bose bagira ubufatanye hagati muri bo, bamwe umwe wese mu buryo bwiwe. Abakomuniste
bafise imigwi yabo, kandi imigwi yose ya politiki n'iy'amadini bafise utugwi twabo, bafise imigwi yabo mpuzamakungu hagati muri bo bagira n'abakuru babo n'imigwi mpuzamahanga yabo, ariko ishengero ry'Imana nzima ni mpuzamakungu, ariko rifise mukuru umwe, kandi ni mpuzamakungu kandi arengeye ibice byose. Nibuye ryacaguwe, kandi iryo buye ryashinzwe, kandi abo bose baritsitara ko mu kutumvira ijambo, kandi bakagwa hasi. Kuri bamwe ni ibuye ry'igitsitaza, ni igitandara kigwisha, ku bandi ni igitandara c'agakiza. Petero wa mbere 2:8. Turatahura yuko Imana yatugiriye ubuntu. Ni munyemerere miraheze mvuga yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bugeze kure cyane, kandi nta kugabanya mu myumvikano hamwe n'Imana. Abantu misi yose bafite ibyo badindizanya ko kugira ngo bumvikane, umwe akadindizanya n'uyundi, nimba hari nk'ikibanza aho bategereza kumvikanira, ariko hamwe n'Imana nta kudindizanya mu mwumvikane bibaho. Niza guhura natwe ngitubwire ngo nimba ngo mushaka kuvuga uko nuko nanje uko nuko, aho rero turashobora guhurira hano hagati. Oya, hari aho guhurira hamwe gusa n'Imana, kandi aho uri ku musaraba igorogota, kandi Yesu yaravuze ngo niko kugomba kwanje ariko kwaba ariko gukorwa, kandi aho rero niho twurijwe n'Imana, aho niho twabucizwe hamwe, tushigwa hamwe ibihe byose, kandi twaronse ubugingo budashira kubwo kwizera Umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana. Yatanze ubuzima bwiwe n'amaraso yiwe ku musaraba igorogota, kubwo ukwiyuzuza kwabo bose Imana yari yagenye karabayo imbere yuko isi iremwa. Nico gituma Yesu aravuga ngo abo data bose yampaye bazoza kuri jewe, kandi abantu abaje kuri jewe sinzobahinda. Yohana 6:7. Je nawe yaratwakiriye, kandi azonakira abandi uyu munsi baza kuri we. Mbega twese turatahura ibyo ari byo, atari gusa kuvuga ngo nduwizera, ariko ni ukwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, kwizera ibyo ibyanditswe byasezeranije byo muri kino gihe, kugira ngo mu bwo buryo tube abahuza n'Imana mu tuntu duto twose. Kandi ego nk'uko umunyamerika abivuga ngo update, tukaba dushitse neza ugasongera kanyabyo. Ntitukiri mu bihe by'ubugorozi cyangwa mu bihe by'ibinjira birenganya, ariko ubu tubaye duhuje n'ijambo ry'ubuhanuzi, kandi n'ubutumwa bw'Imana muri kino gihe, kandi kubw'ubuntu bw'Imana yacu Umwami azobishikako hamwe nawe, hamwe nanje, hamwe natwe, twebwe twese. Ntimutakaze ibyizigiro, kuko Kristo muri twebwe niwe byizigiro by'ubwiza, cizigiro c'ubwiza. Nimba iyo batwari duhebewe ubwacu uko turi, twoca duhamba ivyo byizigiro rwero uyu munsi, ariko Kristo ariwe byizigiro byacu, yarahambwe kandi yarazotse ku munsi ugira gatatu, kugira ngo twebwe abagenewe urupfu dushobore gusohoka, hanyuma tuzukane na Kristo kubwo ubuzima bushasha. Imana iduhishurire ijambo ryayo biciye kuri mwemu wayo w'ubuntu.
prière. iryo ni ryo sengesho ryanje mu izina rya Yesu, amen. Levons-nous, turahaguruka. Père céleste, Data uri mu ijuru, action, turagushimira n'imitima yacu yose kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turagushimira kubwo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana, kubwo ubutumwa bw'umunezero no kubohoka, pour le message kubwo ubutumwa bw'agakiza, kubwo ubutumwa bw'ubuntu ubwo dressé. twahawe, Et nous te remercions twabwiwe. pour la révélation de Turagushimira kubwo uguhishurirwa kwa mwemu wawe n'ijambo ryawe. Turagushimira la lumière divine. kubwo umuco w'Imana wakaka ukakaka muri bino bihe bya nyuma. Remercions pour l'accomplissement de chaque Turagushimira kubwo ugusoza kose kwa buri sezerano, accordé par grâce. ibyo watanze kubwo buntu. Mwami, On levé les mains, abataritse ibiganza bose kugira ngo bagushikanire ubuzima bwabo, ushobore kubakora ko ubu rero, que tu demandes pour eux et que nous prions. kandi turabasengera mwami kugira ngo ubuntu bwawe bugere kuri bo mu buryo bw'ubushobozi, ku buryo bw'uko bokwiyumvamwo ingene ubashakira ineza, ingene ubashakira ineza. Tu es mort Warapfuye kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidashira, warababajwe kandi wishize ko amakosa yacu n'ibyaha byacu, afin que nous puissions sortir kugira ngo dushobore gusohoka twidegembya, kandi biciye ku mishishagu yawe niho twakiriye. Mwami, kora ku bagwaye Ils sont déjà guéris. bamaze gukira. Nous te remercions Mwami, turagushimira kubwo igikorwa cyo gucungura cyarangiye ku musaraba Golgotha. igorogota, Le salut de l'âme. agakiza k'ubugingo, De l'esprit ukubohoka kw'imwemu hamwe no gukira k'umubiri ont été accomplis pour tous. byasoreje kuri bose, kuri abo bose baza kuri wewe mu kwizera kandi bakabyemera ko ari ibyabo bonye ku giti cyabo mu kwizera. Seigneur, Mwami, ubutumwa bw'ijambo bureme ukwizera kwa Bibiliya kandi kuzima mu mitima yacu, kugira ngo ubu rero dushobore kugira umwimenyerezo, ingaruka ziva mu ijambo ryawe kandi no mu bushobozi bwawe. que ta parole soit Ijambo ryawe niryemezwe à tous ceux qui l'ont entendu kuri abo bose baryumvise bakaryemera mu kwizera de ce service divin. ku inoherezo rya kino gikorwa c'Imana. Puissent les malades accepter Abagwaye bashobore kwemera bemere gukira ngwara kwabo, abariko barahona bemera akiza kabo, n'abaremerewe bemere kuboka kwabo kubw'ubuntu, au nom mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana qui est mort wapfuye pour nous. akadupfira. Seigneur, Mwami, en cette heure, kwino saha firme ta parole wemeze ijambo ryawe ku bimenyetso n'ibitangaza birikurikira. Nous croyons que tu es le même. Turizera ko uri wa wundi ejo hahise uyu munsi, kandi ko ariko uri ibihe bidashira. Puissions-nous maintenant, Ubu rero dushobore confiants, kukugirira icizere mu bwina bw'imitima yacu, kuko turazi yuko uri présents. niho uri. Et ce n'est qu'en confirmant ta parole, Ni mu kwemeza ijambo ryawe niho izina ryawe honoré, rizokubahwa kandi rigashimagizwa. mon Dieu, Mana yanje, fais de nous utugire abantu qui croient, bizera comme le dit l'Écriture, nk'uko ibyanditswe bivuga, qu'à l'heure même où nous croyons, comme le dit l'Écriture, kuko
ngo aho twizeye nk'uko ibyanditswe bivuga inzuzi z'amazi ziratemba. Seigneur bien-aimé, mwami dukunda, traverse nos rangs uce mu mirongo yacu, et témoigne de toi wishingira intahe nk'uwazutse, comme étant vivant, nk'umuzima, comme étant le ressuscité. nk'uwazutse, nk'umuzima, nk'umwami, kandi nk'umwami yaduze mu ijuru, kandi ko azogaruka vuba. Je te remercie Ndagushimira de le faire kubikora, et de l'avoir déjà. kandi yuko wamaze kubikora. Alléluia. Haleluya, Gloire icubahiro n'ubwiza bibe iby'izina ryawe ry'igitangaza et glorieux. kandi ry'ubwiza. Alléluia. Haleluya, amen, amen.